nitwa Bayubahe Ferdinand, sanzwe ndi mu guide touristique ngaha ku mashite y'Ikarera. Ama turafise ibintu turata dusigura bishika kuri bitandatu. Duhereye kwa aya mashite mubona ngaha mwiri shamba rigizwe n'hegitari 142, turafisemo amashite 5. Ayo mashite 5 asanzwe agizwe n'inzuzi zibiri, mugabo amazina y'ayo mashite aratandukanye. Iyi ni shite ya mbere bayitwa Nyakayi ya mbere. Ama uduze hariya hejuru inyuma yiyo hari akayira ucamo haje ukaduga kuriya, dusanga yindi shite nayo bayitwa shite Nyakayi ya kabiri, mugabo n'uruzi rumwe gwitwa Nyakayi rugize amashite abiri. Source y'iyi shite Nyakayi iri ku birometero 15, abantu mu Nyakayi aba munsi y'amabuye amagacagira uruzi ahise ngagaca foroma ya mashite. Amahajya hirya gatoya hari yindi shite nayo bayitwa shite Mwaro, nayo yisangije uruzi ntava hamwe naya, mugabo aramanuka. Izo nzuzi zibiri Nyakayi na Mwaro ziramanuka ari aho zihurira hepfo ziforoma shite Karera. Shite Karera rero irimwe ibice bibiri. Kuri shite Karera ya mbere ubona aho izo nzuzi zibiri ziteranira cyaziforoma shite Karera ya mbere. Ifise imetero 6, uzungurutse ukamanuka ku maeskariye epfo ucubona shite Karera ya kabiri kwingana, niyo niniya kandi nirimwe amazi menshi gusumbiza kubera abahahuriyemo inzuzi zibiri. Kuri shite Karera nyene niho bubatse cyakiraro kimwe c'imigozi mu korohereza abaturiste, ku muntu abagwaye nko mu adashobora kumanuka epfo kuraba izo shite Karera, ashobora guhagarara muri nyakiraro agati akaca zibona munsi yaho. Karera ya mbere na Karera ya kabiri, cyo kiraro naco gipima metero 63. Ama ikigira gatandatu ni grotte, nisenga giwe riri haji nyuma ya gate mu mbavu yo Nyakayi. Kuri baje bakoresha ibya kera ibyo kubandwa niho baza kubandirwa, ni basenga Imana yabo abwa kiranga, ariko n'ubu baracaza kuyisenga, baracayibandanya bayisenga. Mu kuyisenga kwabo kenshi na kenshi dukunze kubona abakobwa baza baje gusaba abagabo hajya muri Nyabuye, hakaba abahungu baje gusaba abagore kana kariye, n'abagiye babaye mariye batabyara bakaza gusaba bubakanye kugira babyare. Mwaje byose mu kubikora baza bazanye umupfumu. Umupfumu niwe bajana hariya mu Ibuye, amakabagirisha iyo migigwa yawo nyene, amagaca bacana mwayo mazi akabuhagira. Rimwe rimwe turabona nabaza baje kuvuga ati ibyo twasabye twarabironse, baje gushima baza bazanye nk'ibintu by'ibinyobwa, bakaza aramamuteri canke inzoga zisanzwe bagafundurura basuka muri Nyabuye. Ntawe baha kuko ntawe uriyo habona kamabuye, bafundurura basukaye aramahera bayaterera muri Nyabuye nyene. Mugabo ntibashiraho menshi yabo tumunze kubona kenshi nkusizo menshi y'igihumbi 500, kandi ayo mahera aratinda kagenda, ntuntu dushobora kumenya nkuwo yatwaye. Ntituzi ko ari abana bayatora ruko ari ibyo biri hariya nyene biza kuyatora, ntabyo dushobora kumenya. Ama iri shamba navuze ko rigizwe n'hegitari 142, turafisemo udukoko duke harimo inkende nizo dukunze kubona, hakabamwo inzoka z'ubwoko bwinshi, hakabamwo ingeregere hejuru muri savane, hakabamwo n'udukwavu tujya twishamba, imburu n'utundi dukoko twinshi. Mangaha turashobora kubanza guhera kwiyi, ufise umwanya wo gutembera kwa tubandanya tukagenda kuri Karera, cyane ko kiraro tukagaruka tukarashita Mwaro. Aro hakibangutse bashobora kuduga hejuru turashobora kubandanya. Aha rero ababa baje kubandwa nibo binjira hariya, kuvuga umupfumu babazanye yinjira hariya, ababa bariko baramusaba nabo baba bahagaze ngaha, kuvuga ugenda gutanga amashimwe hariya yinjirira hariya nyene, avuye ngaha sose ngaha aca mwaya mazi kugira ngo ahitari yari yuhagira umuti aba yamusize karamushirako n'umuti, agenda aroga mwaya mazi cyasokera hariya hiye. Iki kiraro nta zina cyayo gifise, ni ndarayi mu bisana, ni ndarayi. Mugabo iki cyubatswe na Burundi, nico bwo bwacubakishije, mugabo isoko yarankuye Nepal. Aba Nepal rero nibo bacubatse, kikimaze umwaka n'amezi 2 gishikirije, abantu batanguye kugicako. Twebwe batubwiye ico twarakibagije ico kibazo, batubwiye bati nibagombe bagenda ari batatu babananye buzure, bagombe banahekane, nta biro gifise gishobora kwiremeka, abari bo bose bashobora kujako ngutonda. Kuvuga rero ngaha dushitse kuri shite Karera. Iyi mubona ngaha, iyi ni shite Karera ya mbere, ni ya mbere
uhagaze hariya ku kiraro y'amazi mwabona nari yari hajya hirya aya nayo ucu uyarabiye munsi ku kiraro nkoko iyo ni shite karera ya mbere niyo cyamanuka gaca aforoma niyo shite karera ya kabiri mubona ngaha hasi aho bazize zibiri kubera ko uhagaze hariya hasi iyi ntushobora kuyibona ko kubakomeye barashobora kugenda hariya hasi hariho inzira twasize hariya baca hariya hirya bakamanuka gushika hasi nuko gusa ubu hagendeka nabi kubera amazi ari menshi hagenda haranyerera cyane yego muga kubashobora kumanuka yo buke bo baragenda bigakunda aya mazi gituma badashobora kuyoga ngaha kubera atamusenyu hari haranyerera hariho nuwo twigeze kubwira umunsi umwe ati nureke kugenda haranyerera yaragiye twamubujije amacaraba yamenye atatu basigara ngaha mu ruzi cyo gituma badashobora kuhoga tubemera ko boga kwiriye hariya twahereye ko shitega kari ya mbere aya mazi kuri bajya bazivya kera byabo bavuga ko akura umukoshi uyoze canke ukayatora ukayanwa atarashika hasi uyategeye hejuru nk'uko bakayihumura canke bakayanwa umukoshi sinzi ko mushobora kumva uwo ari wo hari wumva ni hari abashobora kuba bafise nk'ibyago byo kugonga nk'abashoferi sinto imodoka kenshi ndagonga canke nkayitemvya baraza bakayafata bakayabomba no kuyatwara bakanatwara kaza batubwira ati byaraheze ubu ni sawa yego